Amahiganwa rero kuri bizi nkingi zimbona kazoza tunganije gukurikira ubuye kugira kwa gatanu ho tuzoba twakira abantu banyu babiyandikishije tuzoca tangura gutegura abo bantu rero intara ku yindi hanyuma tugire preselection turabe ko abantu bose biyandikishije bakwije d'abord ibisabwa canke ko banditse canke bazokora ibijanye n'icivugo twashaka ko bazokorera ko cyane. Inyuma yaho rero amahiganwa atunganijwe yo mu ntara ukugukurikira ku itariki 16 z'ukwindwi muri Buhumuza no kuvuga murasko dufise intara zitanu nini zagutse ubu abo muri Buhumuza rero bose bazoca bagenda guhiganirwa muri Ruyigi mu baririmbyi turakeneye uwa mbere mu kuririmba uwa kabiri n'uwa gatatu mu mapoeme turakeneye uwa mbere mu kwivuga amazina mu vyese mu mapoeme azi kubwira abantu mu mvuga iryohera amatwi no kubahindukiza no kubatwara kugira ngo batumbere yambona kazoza neza dukeneye uwa mbere wa kabiri n'uwa gatatu hanyuma mu vyo kuri muri twa dukino naho nyene dukeneyemo uwa mbere azi gukina neza n'uwa kabiri n'uwa gatatu hanyuma turakeneye nababandi no batwenza abakomedi abagira amakomedi dutegekanya imiliyoni 6 kuri buri discipline no kuvuga buri gisata c'ihiganwa bisigura yuko twategekanije miliyoni 30 ayo mahera nayo abarundi baba hanze bakaba bariko barabitunganya neza cyane bikazanura abatwara ibihugu abarundi baba hanze mu ndasabwa bariko baraterera ku bwinshi kugira ngo ico gikorwa kigende neza no kuvuga rero ni ihiganwa ritunganije ariko rero abazoza muri finale ni bande twashimye ko tuganira namwe abamenyesha makuru ubwa mbere kugira ngo mudufashe gutanga ubutumwa bw'ibikorwa turiko turakora canke tugiye gukora nka Diaspora Ndundi na cyane nkuko mubizi yuko buri ku mwaka utashe leta y'u Burundi yashizeho indwi hari abarundi b'amahanga kugira ngo bashobore kuza mu gihugu bahure na leta y'u Burundi baganire baterere bongere kandi bumve ijambo ry'indongozi kuri no mwaka rero nkuko mubizi ino ndwi yahariwe abarundi b'amahanga izoba kuva ku itariki 29 kugera ku 31 z'ukwezi kw'indwi hanyuma iruhande y'ivyo rero twebwe nka Diaspora Ndundi Diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi ibikorwa twarashoboye gutunganya ibikorwa bitari bike cyo twita side events aho tuzogerageza kugira ngo duhure nk'abarundi ariko dukore kugira ngo duterere mu iterambere ry'igihugu uno munsi sinza kubabwira ivyo tumaze kurangura ni vyinshi akanya ni gato urabona ko dufise akanya gato ngaha mugabo turafise uwundi munsi tuzobabwira ivyo twaranguye mu kiringo c'umwaka wose mugabo ubu tugomba kubabwira ibintu bikomakomeye twibaza yuko abarundi n'amakungu bakwiye kumenya mu byo turiko turatunganya twaratunganije rero ikintu gikomeye ico twise inkingi zimbona kazoza nkuko mubizi leta y'u Burundi yarashizeho ico no kwita imbona kazoza y'igihugu aho bavuga bati Burundi mu 2040 buzobe bwifashe mu 2060 naho buzobe buteye imbere cyane twebwe twabonye yuko nka Diaspora iyo mbona kazoza ntishobora kuja mu ngiro mu gihe tutariko turabikorera akazi yaba leta yaba twebwe abandi baba hanze yaba mwebwe abamenyesha makuru baba barundi bose bitwa ko bakunda igihugu cyabo by'ukuri twebwe twabonye rero ko twoba ba mbere nka Diaspora mu guterera kugira ngo iyo mbona kazoza tuvuga twishike ko vuba bwangu kugira ngo twishike ko vuba bwangu rero twavuze tuti reka turabe ikintu twoterera kugira ngo abarundi n'uburundi bashobore kuvyukuri gushika kubiri mwirya mbona kazoza nkuko mubizi ni ikintu ciza cyane hamwe tubishitse ko twese tukiriho byo turyohera gose nico gituma rero twavuze tuti reka tugerageze dukora ibishoboka tuzane rero ico twise twebwe
inkingi zimbona kazoza event. Akaba rero ari igikorwa kizokwama kiba buri mwaka kugira ngo tugume twibukanya. Hanyuma rero twebwe nk'uko mubizi muri kiya gitabo harimo inkingi hakabona ama objectif menshi aho umwe wese afite uruhara azogera ko kugira ngo dushobore gushika aho dushika kwijyamo nakazoza. Twebwe rero twavuze tutijyamo nakazoza ntishoboka mu gihe atankingi twoba dufise zigize apana zijya zanditse gusa. Twe twavuze tuti rero reka turondere muri mwebwe mu barundi bari mu Burundi abo twita inkingi y'imbona kazoza, inkingi z'ibihumbi 2040 2060. No kuvuga abantu bashigikiye ijya mbona kazoza, abantu biteguye kuyikingira no kuyigwanira kugira ngo tuyishike ko. Nabo rero tuvuga tuti uri inkingi y'imbona kazoza. Burya inyifato yawe irajanye n'ibivugwa muri kijya gitabo. Mbega urugendo twatanguye turiko turajana, naho rero twazanye iryo higanwa twise inkingi mbona kazoza kugira tutangure kurondera inkingi abantu bumva ko ujya mugamba ari mwiza, ariko kandi tutagize uruhara kugira ngo duhaguruke dushigikire ujya mugambi ntiboshoboka. Naho rero tuvuga tuti tugomba kuraba abantu bavuga bati ujya mugambi ni mwiza kandi turifuza ko woba, kuko muvyibuke ivyanditswe biri mu bitabo ni byinshi mugabe bitegera bija mu ngiro. Mu gihe abantu batariko barabikingira, mu gihe abantu batabikorera akazi bica biba indoto. Twebwe rero tugomba kubona bijya bintu vyabaye bitakiri indoto, kuko ibihugu tubamo hanze turabona ingene vyateye imbere cyane. Naho rero tuvuga tuti 2040 tuhashitse tukahashika kujya tuhavuga igihugu cifashe, byo bari ibintu byiza gose. Kandi tugize uruhara twese nta myaka myinshi yohera 2040 ntihorinda gushika tutarashika hajya hantu. Tugomba rero gutangura ku rugamba rwo kwigisha ubwa mbere abarundi bose baba bari hanze no mu Burundi akamaro kari muri bijya bintu by'inkingi zimbona kazoza kijya gitabo, babizirikane. Icya kabiri babikorera akazi. Twifuza rero ko abarundi bose baba inkingi zimbona kazoza kugira ngo uburundi bw'ejo dushaka duheze tubushike ko vuba bwangu. Aha rero nuwo muganda Diaspora tuzanye kugira ngo tubabwire ko ku nshuro ya mbere rero twatunganije iryo higanwa rizoba rifise icivugo kivuga kiti twubake uburundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato twishimikije ubumwe, ubumenyi n'impano. No kuvuga tugomba yuko ubwo Burundi bw'ejo tubwubaka ari uko dutahuye neza ntibushobora kubakwa tutarahindura ingendo. Tukiri babandi ntivyokunda, dutegerezwa kuba bashasha kugira ngo ubwo Burundi dushaka kubona tubushikeko. Aha rero rino higanwa rifise n'akantu bita slogan. Turafise abantu babigize neza ngira ngo baraza kuza babwira ingene bizoba bimeze neza cyane. Aho tuvuga tuti ndi inkingi y'imbona kazoza. Umuntu wese yumve yuko ari inkingi y'imbona kazoza, ariko kubera icivugo cy'umwaka ivuga kiti ubumwe, ubumenyi n'impano n'ingabire ku Burundi. No kuvuga umuntu afise iyo ngabire ku by'ukuri n'igihugu kiba gitomboye. Ubu rero tugomba guhera ngaho. Naho rero irihiganwa rizoba mu ntara zose, hanyuma bagahiganwa kuva ku rwego rw'intara, hama hakaba na competition ku rwego rw'igihugu. Ngiriye ko rero muca mwumva neza yuko irihiganwa rya mbere dutunganije dufise ihangiro. No kuvuga twashimye ko tugira icivugo kigana mu guhindura ingendo n'inyifato. Aha rero ntitubwira abarundi gusa, tubwira leta ati aba muri leta hindura ingendo, abarundi hindura ingendo, aba diaspora hindura ingendo, murundi wikorera twawe hindura ingendo, mu journaliste nawe hindura ingendo. Ko nabo murazi hari igihe bigora tuvuze twa turiko tubwira bose mu bisata byose kugira ngo umwe wese ahindure ingendo. Abazokwitaba rino higanwa rero
twarabasabye ko biyandikisha ikiringo twatanze cyaheze ku wa gatanu, ariko twarongereje ikiringo ubu kwiyandikwa rikazohera ku itarike 27 ku bagomba kwitabira rino higanwa, kuvuga ku munsi wa gatanu tuzoba twugaye kwakira abagomba kwitabira higanwa. Ubu bitigi dufise birashimishije byamaze kwiyandikisha, ariko tugomba ko baguma biyandikisha ari benshi. Inimero biyandikisha ko ni 77 11 51 15. Niyo nimero mundaruka ka message gusa, je nitwa naka mbangaha ngomba kwitabira iryo higanwa inkingi zimbona kazoza. Hanyuma rero abiyandikisha ni mici 5 gusa dukeneye bwa mbere abacapa. Iyo mbona kazoza mwe muzi gucapa yicape. Ducape iyo mbona kazoza. Hanyuma tuyimanike hose mu gihugu, n'uvyutse atitare ku mbona kazoza. Uvyutse ikintu ca mbere abona imbona kazoza. Sinzi ko vyumvikana. Kibi kintu kiturimo twese. Aha rero tusha tugira ko kuko twabonye ko umukuru w'igihugu dufise arabihagarara ko cyane kandi arabikunda. Natwe tuvuga tuti none kubera ko umuntu aguma asemerera turi ngaha ntidushigikire. Tuje rero gushigikira iyo mbona kazoza twishikeko. Abahinga rero mu byo gucapa bacape iyo mbona kazoza. Baducapire ingere twohindura ingendo n'inyifato. Baducapire ingene twogira ubumwe. Baducapire ingene twoteza imbere ubumenyi n'impano byacu. Nico tubasaba. Abacapa rero bizoba biryoshe cyane tubonye umuntu yaducapiye ikintu ciza cerekana ingene no mbona kazoza izobimeze n'ingene twoshika ko mu mwanya muto. So gucapa gusa rero murazi gucapa ko bituma ibicapo bituma uronka message mu mwanya wihuta kandi atawukomerekeje. Abacapa rero ni baducapire iyo mbona kazoza. Hanyuma abandi bantu dukeneye n'abaririmbyi. Abaririmbyi ni bakora indirimbo. Nibatuzana indirimbo z'abandi canke zitajanye n'icivugo, nibadukore indirimbo zijanye n'icivugo. Indirimbo zijanye n'imbona kazoza. Hanyuma rero baduhanure rero ingene twohindura ingendo n'inyifato, ingene twoba bashasha, ingene twokomeza ubwo bumwe, ingene twoteza imbere impano, ingene twoshigikirana kugira ngo dushike kuri yambona kazoza. Ingene umurundi wese ugira uruhara mu kubaka buno Burundi. Babwire leta ati mukozi wa leta tumusaba kino kintu. Uwikorera twiwe tumusaba iki? Umwe wese mu migwi yose bagira ico bamuvuze ko mu kuririmba. Ubwo butumwa rero buze bukwire hose mu barundi bari muri diaspora n'abari mu Burundi, bumve yuko turiko turakora ikintu cyo kwigishanya no kuremeshanya ariko no guhanurana kugira ngo dushobore gushika ahantu. Abandi dukeneye nabagira ivyese canke amapoeme bivuga amazina, mwerekane neza ingene umurundi wese yogira uruhara kugira ngo dushobore gushika aho twifuza. Muzitire abononya bahora batoba badatuma tutera intambwe, muvuge muti ibi bihagarare. No kuvuga abo bantu badukebure biciye muri kwa kwivuga amazina bya vyese n'ingene bovuga ingene Burundi bwo babwifashe n'ingene bwo babumeze muri kazoza. Ubu n'ubundi mugwi w'abantu bahiganwa. Hanyuma rero babandi batwenza nabo badutwenze. Murazi ko tutoshika mu 2040 tudatwenga. Sinzi ko muvyumva. Dushitseyo twajinyitse cyane cyo bari kibazo. Tuzogenda dutwenga. Abadutwenza nabo baradufasha kuruhuka no gutahura no kutwigisha bice mu gutwenga. Mugabo bakatubwira ikintu gitwengeje mugakitwigisha ariko kigamije guhindura ivyiyumviro n'imitegekere y'umuntu canke abantu. Naho rero nabo nyene abatwenza ni badutwenze, mugabo badutwenze batubwira bati twari tumaze igihe twiziziwe n'iki kintu kibi, ubu turabohotse tugiye kuba abantu bajana n'isi bagomba kumera nk'ibindi bihugu aho bigeze mu iterambere. Urugamba rero rw'iterambere ni bworoha, nico gituma abo bantu badutwenza turabakeneye kugira ngo wakoze cyane akaruha ashobore kuruhuka. Ariko mission na message tubashaka ni gute izo komedi zabo zoca mu binyamakuru vyose, zoca ku ma social media hose
kubera ko zirimo impanuro zigisha uwari gisuma kuba ari umuntu mushasha, zigisha uwahora ari kinebwe kuba ari umuntu akora cyane, zigisha uwahora ahohotera abandi ko yahindutse akarokoka. Gutyo abo bantu batutwenza nabo badufashe gushika kuri yambona kazoza vyoroshe kandi turiko turatwenga turi mu muyonde twese. Abandi dukeneye nabagira udukino tino kwita udusketch, bamwe bagira amafilme n'abakina nabo nye tugomba ko batangura gukina ibintu birora kuri iyo mbona kazoza. Abo rero nabo tubasaba ko bategura udukino duto kugira ngo nabo bashobore guhiganwa muri kino kintu cyo kwigisha abantu gutahura imbona kazoza no kuba inkingi rero y'iyo mbona kazoza, kwishigikira. Umwe wese akumva ati ni igikorwa canje, si cy'igihugu, si cya leta, ni igikorwa cy'umurundi wese akunda igihugu ciwe. Abo nabo nyene turifuza yuko bodukorera utwo tuntu kugira ngo bice bigenda neza. Niyo migwi 5 rero tudondaguye, twifuza yuko abantu bose boshobora guhiganirwamwo bakitabira kugira ngo bigende neza. Amahiganwa rero kuri bizi inkingi zimbona kazoza tunganije gukurikira. Ubuye kugira ku wa gatanu niho tuzoba twakira abantu banyu babiyandikishije, tuzoca tangura gutegura abo bantu rero intara ku yindi, hanyuma tugire preselection turabe ko abantu bose biyandikishije bakwije d'abord ibisabwa canke ko banditse canke bazokora ibijanye n'icivugo twashaka ko bazokorera ko cyane. Inyuma yaho rero amahiganwa atunganijwe yo mu ntara ukugukurikira ku itariki 16 z'ukwindwi muri Buhumuza, no kuvuga murazi ko dufite intara zitanu nini zagutse ubu. Abo muri Buhumuza rero bose bazoca bagenda guhiganirwa muri Ruyigi isaha 3 z'agatondo. Ayo ni urutonde fata kibanza kugira amahiganwa atunganijwe ku bantu bose bagiye kwiyandikisha. Ubiyandikisha rero aba muri Buhumuza, no kuvuga intara zigize Buhumuza muca muzimenya zimwe za kera siri ngo ndazitondagura, muca mwitegura kugira itariki 16 z'ukwindwi mugende guhiganwa mu kibanza kizoba caguze cyane, kizoba kimwe abantu nibaza ko bazoba barenga ibihumbi 5-10, kuko n'ibikorwa bizobera ku mastade ku bibuga binini vyagutse cyane. Twifuza yuko rero bizoba biryoshe kurorera, numva ko azamwe ibintu bitwengeje ariko kandi vyigisha, azoba rutuntu turyoshe kurorera. Hanyuma rero kubera ko komite abazoba batanga abantu cyane kuva mu ntara no kugira ku rwego bw'igihugu azoba ari umugwi presque umwe udahinduka, nico gituma amahiganwa yo mu ntara atazobera umunsi umwe, kugira ngo abatanga amanota bagume ari babandi, kugira ngo hageze finale tuzorabe tuti twagiye muri Ruyigi n'ahandi twabonye ku by'ukuri ngene ibintu, donc ntihabemo uruhushane. Hanyuma rero ku itariki 17 hazoca habaho utanyerera nabo tuzoca duhurira Ingozi. Aha ibibanza n'ibindi tuzoca tubimamenyesha mu minsi kurikira, mugabo negise kugira ngo abiyandikisha babe baramenya ingene bitunganijwe. Naho nyene azoba ari saa 3 z'agatondo. Hanyuma tuvuye ngaho tuzoca tuja Igitega ku itariki 18 mu ntara yagutse ya Gitega. Naho nyece tugenda Igitega, bantu bose biyandikisha bagende guhiganirwa ahantu public, abantu bose baza kurorera ivyo birori. Hanyuma ku itariki 19 tuzoba tugiye muri Burunga Makamba, niho bizobera, nabo nyene azoba ari saa 3. Hanyuma ku itariki 20 z'ukwindwi tuzoba tugiye rero muri Bujumbura yagutse, bizocabera muri Bujumbura mairie, naho nyene isaha 3 z'agatondo. Abazoba batsinze rero, no kuvuga abazotsinda mu ntara ni bangahe? Buri ntara turonderamwe abantu 15 ba mbere. No kuvuga iki? Dukeneye umuntu wa mbere mu gucapa mu ntara, n'uwamukurikiye kugira kugira gatatu. Aho mu gucapa turaronsa umugwi w'abambere. Mu baririmbyi turakeneye uwa mbere mu kuririmba, uwa kabiri n'uwa gatatu. Mu mapoeme turakeneye uwa mbere mu kwivuga amazina mu vyese, mu mapoeme azi kubwira abantu mu mvuga iryohera amatwi no kubahindukiza no kubatwara kugira ngo batumbere yambona kazoza neza. Dukeneye uwa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu.
hanyuma mu byo kuri muri twa dukino naho nyene dukeneyemo uwa mbere azi gukina neza n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Hanyuma turakeneye n'ababandi no batwenza abagira amakomedi bamwe batwenza naho nyene dukeneyemo uwa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu. Nabo rero dukeneye mu ntara urumva ko ari batatu kugwiza gatanu ucobora abantu 15. Mugabo ubushimwe tubutegekanya ukugukurikira. Uwa mbere mu ntara tuzomuha miliyoni 3. Uwa kabiri aronke 2, hanyuma uwa gatatu aronke 1,000,000. No kuvuga dutegekanya imiliyoni 6 kuri buri discipline, no kuvuga buri gisata c'ihiganwa. Bisigura yuko twategekanije miliyoni 30. Ayo mahera nayo abarundi baba hanze bakaba bariko barabitunganya neza cyane bikazanura abatwara ibihugu. Abarundi baba hanze mu budasabwa bariko baraterera ku bwinshi kugira ngo ico gikorwa kigende neza. No kuvuga rero ni ihiganwa ritunganije. Ariko rero abazoza muri finale ni bande? Abazoza muri finale ni 5. Umwe yaserukiye discipline, no kuvuga ca gisata. Umwe yabo wa mbere mu ntara buri gisata ni bazoza ku rwego rw'igihugu. No kuvuga nzaba dufise abantu 5, uwa mbere mu gucapa, uwa mbere mu kuririmba, uwa mbere muri poem, uwa mbere mu gutwenza abantu, n'uwa mbere mu gukina. Abo bazoca baza rero ku izina ry'intara baze guhiganwa barabe ku iyo ntara yabo yo ya mbere muri no higanwa ry'inkingi z'imora kazoza. Hanyuma rero uwa mbere ku rwego rw'igihugu urumva yuko azoba afise agashimwe keza cyane. Agashimwe keza cyane urumva yuko mu ntara yayo onsayo uca wumva ku rwego rw'igihugu ingena agashimwe kazoba kameze ni keza gose. Hanyuma kubijanye n'imbona kazoza amajambo make nuko ihiganwa ritunganije. Hanyuma ikindi nagomba cyo nababwira ni umwiherero w'indongozi n'urundi rubanza dufise imanza nyinshi cyane. Dufise urundi rubanza rwo kuja mu mwiherero koko abarongozi ba Diaspora bari ku ncuro ya mbere. Diaspora ibayeho aho bavuga bati bafashe iminsi 3 yo kuja mu mwiherero kugira ngo baganire ibibazo vyabo bahura navyo bari hanze y'igihugu, ibibazo bahura bari ngaha mu Burundi, ibibazo bituma badatera imbere iyo bari, ibibazo byo kutaja hamwe, ibibazo bahura navyo bituma n'ubwiza agatima ko gutera imbere bidakunda, kugira ngo dushobore kuraba ingene dutora umuturama w'ibibazo byose tubona biduhanze nk'aba Diaspora, tutibagiye no kugira ico tuvuze ku bibazo bihanze igihugu nk'abarundi bahanze. Naho rero tuzofata uwo munsi iyo minsi 3 kuva ku itariki 25 kugera ku itariki 27 turi muri uwo mwiherero. Na rero urumva tumuca mudufasha kugira ngo abarundi baba hanze bose mu babwire ino programa dufise. Twaratanze ubutumire tuguma tubutanga n'ubu, ariko abo dutumira n'abarundi bose bitwa ko barongoye abandi muri Diaspora hari hanze y'igihugu. Abo tubasaba kwitegura bakaza, kandi twarabibwiye n'abarundi bose yuko boshigikira izo ndongozi mu kubatekerera ikizotuma bamara iminsi muri uwo mwiherero tuganira tuyaga kugira ngo tuzoje mu ndwi yahariwe abantu bahanze nkuko mwavyumvise 29 au 31 dufise ijambo twumvikanye twaganiriye tugiye kuganira n'indongozi z'igihugu, natwe dufise ico twumvikanye n'ico twaganiriye ku bibazo bitwereke nk'abarundi baba hanze. Wakanatsinda bizotume tuja muri iyo ndwi yaduhariwe tunama rimwe twumva ibintu kumwe tutagiye kugira ngo tumara umwanya tudatumbereza ibintu. Hanyuma igihambaye rero twashe dutunganya Diaspora Homecoming ku itariki 27 kubera ko uwo mwiherero utazoburimwe abarundi bose bamaze gushika i Burundi ico gihe baje kwitaba indwi yahari abandi baba hanze. Tugomba ko nabo boca baza rero muri Diaspora Homecoming. Umurundi wese azoba amaze gushika i Bujumbura ku itariki 27 hasigaye umunsi umwe ngo tuje muri yandwi yaduhariwe. Tugomba ko duca duhurira mu kibanza rero kinini gose cagutse kugira ngo tumenyane, dusangire, twiginane, turuhuke. Aba Diaspora turaruha cyane murabizi, tuje tuba tuje kuruhuka, turuhuke, tunezerwe, twiginane, ariko turi kumwe namwe n'abarundi bo ngaha. No kuvuga mu ijambo rimwe turamukanye nabi wacu, hanyuma
tuje rero no kuraba ca gikorwa abarundi baba hanze bitangira cyane. Wa murundi yari hanze yatanze amadolari 5, yatanze $1 ryiwe kugira ngo runo rubanza rushoboke, nawe aze kuraba ico yaruhiye nico yatangiye amahera yiwe. Mu majambo make murumva yuko Rovinseti ariho azoba ya finale rero y'inkingi zimbona kazoza. Murumva ko izoba muri ambiance, hazoba harimo igice ca mbere kizoba kigizwe na ryahiganwa rya bamwe batsinda mu ntara, igice ca kabiri kigigwe no gutanga ubushimwe ku bazoba babutsindiye, hanyuma igice ca gatatu kigigwe rero no kwiginana, tuje muri ambiance turyoherwe, bizo bimeze neza cyane. Abaririmbyi bo ngaha n'abaririmbyi bavuye muri diaspora batunezereze, bize bigende neza. Uwo munsi rero bahoze baturiko turatwenga gose, bizo bimeze neza, kanatsinda tuzoba tumerewe neza kuko tuzoba turiko turafata inzira imwe twese yo kuba mu nzira itujana kuri ya nkingi y'imurakazoza. Hanyuma ikindi rero gikomeye yo evenement ya gatatu, urumva ko ama evenement ari menshi. Evenement ya gatatu ni duvuye muri indwi yaduhariwe rero. Imbere yuko dusubira iyo twaje tuva, tuzoca twakira abagenzi bacu rero tubana mu bihugu bitandukanye iyo turi kwisi. Ico twise East Africa Diaspora Summit. Azoba ari ku nshuro ya mbere dutunganije kino gikorwa kugira ngo dushobore kwakira Abakenya, Abatanzania, Abasudani, Abakongomani, ibyo bihugu 8 vyose bigize Afrika y'ubuseruko. Nabo bazoba baje kwifatanya natwe nk'aba diaspora, barabe ingene twitunganije, hanyuma kandi duhanahane ivyiyumviro n'ubumenyi, twongere kandi tumenyane, kandi tugire nico no kwita platforme duhuriramwo nk'abantu basanzwe bava mu karere kamwe, ariko bongere kandi barabe opportunité cyo no kwita akariyo cyangwa amahirwe ashoboka y'umugwiza tunga wo kuza gushira mutawe muri kino gihugu, opportunité d'investissement zishoboka. Naho rero aho zoca tumarana indwi yose turi kumwe nabo, twicarana, dutemberana, tuja hirya no hino, turi kumwe n'abatandukanye mu nzego z'igihugu kugira ngo bize bigende neza cyane. Nivyo rero mu majambo make nagomba kubabwira uno munsi. Izi evene murumva ko zidasanzwe, ni nyinshi, ni nini, ariko kandi ufise n'umwanya muto, tugomba ko zigera kure. Impact zitanga mwazumvise ni kugira ngo mudufashe.